mbere nabahaye mwiriwe ndanabashimira kuba mwashoboye gushika ngaha mukitabira novuga butumwe umuntu yari yabahaye. Hamaje ku mazina ku batanzi nitwa Bakire Emmanuel, benshi bazi ku izina rya Speedo. Nje sangwe njejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu mugwi Message Ngozi, guhana igura n'igurisha ry'abakinyi hamwe no kuronderera uburenganzira umugwi kugira ngo wemererwe gukina inkino zitandukanye. Hama nkuko mwabonye itangazo twashize hanze gerekeye abanditsi n'abamenyesha makuru, twari twifuje ko tugira ico tuvuze tutange umuco ko bimaze imisi bivugwa kuri Message Ngozi. Haraheze imisi myinshi ari byagiye biravugwa, ariko cyane byinshi byagiye biravugwa inyuma y'urukino twakinye n'umugwi wa Academy de Yira hariya Igitega urakadutsinda igitsindo kimwe ku busa. Nibyo n'ubwa mbere byagenda biravugwa, ariko niho hatangiye kuvugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hama nkuko benshi babizi Message n'umugwi kuva kera mu gufisa amateka, kuva ugishingwa no mugwi wagiye urerekana ishaka yuko wifuza ko mu nkino mu Burundi cyane ndetse no mu makungu habaho impinduka, kuko murabizi ko kuva kera twese turabizi turabarundi wasanga bavuga ko imigwi ya ruguru ata football bakina, ariko ndibuka ko Message Ngozi zimaze kuza cyane niyo yaje kwerekana ko byose bishoboka. Irazira twara ibikombe bishika kuri bitatu bikuru by'igihugu championnat national, hama iratwara n'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu, iratwara n'ibindi bikombe, ni kuvuga ibikombe byose bikinirwa mu Burundi yamaze kubitwara. Rero kuva Message Ngozi zimaze kuza niho haciye hatangura kuboneka ko na ruguru imigwi ihari, kubera ko bwambere bavuga bati imigwi yose n'imigwi y'Ubujumbura nishobora gutwara ibikombe. Rero kuva ico gihe Message Ngozi baciye utangura kuba umugwi ufise ijunja n'ijambo igihagararo mu nkino zigiye zitandukanye mu Burundi, ni kuvuga maze kuva banze kubona ko shaka kwitwara ibikombe nk'ivyo byose imigwi y'Ubujumbura itagishobora kubitwara. Rero nivyo murabizi ko umuntu afise ubushobozi niwe avugwa cyane, musanga umuntu adakomeye ntavugwa, ni mu bisanzwe niko bimeze, twese turabarundi. Rero kuba ukomeye ukaba wovugwa ni ibintu bisanzwe, natwe nka Message Ngozi rero kutuvuga ni ibintu bisanzwe, ariko ikintu twe tuba dushaka nuko ushobora kurengera karimbi ukinjira mu buzima busanzwe bw'umuntu, vie privé y'umuntu, naho nyene bumva ko bwatameze neza na cyane nk'uyu rero ari brand rero ugiye kwinjira mu buzima busanzwe bwayo uri kuronona iryo izina rero twe tuba dushaka ko ryononekara ikintu tuba twamaze imyaka n'imyaka twubaka kugira ngo kize gusambuka akanya gato. Twaratanguye phase are nivyo turayikina kandi ibintu byari byifashe neza, ariko mu nyuma tuza gutangura phase retour ya championnat y'uno mwaka, niho haciye rero hatangura kwibonekeza amajambo amwamwe inyuma y'inkino shika kuri zitanu tudasinda, haciye hatangura kuza amajambo agiye atandukanye aca mu maradiyo mu bimenyesha makuru ndetse no mu bafana benshi bagiye atandukanye. Ariko ishagiye kuvyunyura rero n'igihe haba urukino rwa Academy de Yira, abantu benshi bacatanga kuvuga bati muri Message Ngozi hoba hariho ibintu byinyegeje bitameze neza. Twese ntitubyirengagize, murabizi kuntu twatanguye championnat, president yatwara umugwi no gutumushimira cyane kubera ko aracari hafi y'umugwi mani yakiza batazira portion, arabanza aravuga ati ni mu nkore mu ngata abandi bazi bagerageze. Inyuma yaho murazi ko twashe turonka muri president yitwa Abagambiki Jean Baptiste, nawe nyene yamaze amezi 3 yonyene acaragenda, kuvuga atanga gutwara mu kwindwi ku 8 no ku 9 mu 10 acaragenda. Rero amaze kugenda murumva ko umugwi ucuja mu bibazo bigiye bitandukanye, nariga muzi ko imigwi myinshi mu Burundi itunzwe n'uburyo, ubwo buryo nabwo buva mu bafana, ndetse ni kuvuga president w'umugwi ni wa mobiliza abantu benshi bagiye atandukanye abakunzi b'umugwi ndetse n'abafana kugira ngo umugwi ubandanye ubaho. Rero hamaze kubaho ivyo bintu biza bihindagurika ku mwanya muto umugwi utegeza kucuja mu bibazo, na cyane ko bacavuga ati mbega umugwi ugiye kora muswande bigiye kugenda gute. Muribuka ko twatanze itangazo tumenyesha ko wari umunyamabanga mukuru w'umugwi ari wagiye kuba araba president w'imfata kibanza agiye kuba arakurikirana ibikorwa by'umugwi. Rero umugwi umaze kuja muri ivyo bibazo nk'ivyo ntihobura ibintu gucika intege, niko no bivuga kwa bamwe n'abandi ndetse n'abafana barageze n'igihe ushobora kuba bavuga ati bacitse intege, kiretse ko nyene umufana w'ukuri yama hafi y'umugwi. Rero izo mpinduka zibanze kuba niho twavuga ko umugwi watanguye kugira ibibazo, ariko umuntu aravuga ati aho ikivisha kigeze nitwo kitekereza hagati, reka tubandanye phase are irahera kandi twavuga ko yaheze neza. Rero muri phase retour niho haciye haza ibintu bitameze neza, tanga kugira ama defete. Murabyibuka inkino zitanu zikurikirana twari dufise amanota 3 ku 15, umva ko yari amanota amake cyane.
rero bimaze kugenda uko twaragiye hamwe nk'uburongozi bw'umugwi turiyumvira icyo twakora mu maguru masha kugira ngo turabe ko umugwi wasubira kumera neza. Inyuma rero urukino rwa Deira haravuze amajambo menshi bavuga ko mu burongozi ibintu turabimeze neza. Icyo nababwira nuko mu burongozi nta ngorane na zimwe zihari, ingorane zagiye zirahaba mu burongozi nizo z'ukuntu haza mu president umwe akagenda hakaba bikangombwa ko haza uwundi nawe nyene akagenda hamwe akavuga bati reka umunyamabanga mukuru abari warafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero mu burongozi nta ngorane nimwe hari kubera ko staff yatanguranye na Bagambiki Jean Baptiste yose iracakwiye, ubuzemo Bagambiki Jean Baptiste wenyene, abandi bose bari ku kivi, abo bafashanya bose n'ubu baracakora kandi baritanga kugira ngo umugwi Message Ngozi ubandanye utera imbere. Rero murabyuka ko inyuma y'ubwo rukino rwa Deira twaje dufata ingingo nk'uburongozi ati wosanga wari umwarimu mukuru w'abanyeshuri umenyereza mukuru wasanga yarushe, birashoboka kubera ko twese turabizi ko umuntu iyo akora cyane agiye gusanga karuha no mu buzi bwa leta araronka ikonje bavuga ati genda uruhuke gatoya kugira ngo uzogaruke ku kazi umeze neza. Natwe nico twashe dufata turavuga tuti birashoboka ko usanga umumenyereza mukuru yarushe, reka tumuhakaruko gatonye k'inkino zine kugira ngo agende abe arashira umutwe ku gihe hama azogaruke ameze neza. Rero iyo ngingo twarayifashe hama tucaduha umugwi ubara gukurikirana wari cegera ciwe n'ibizibori byo batazira mbarara acaratangura kumenyereza. Urukino atanguriye ko rwari rwa Flambeau du Centre hamwe n'uruheruka muri weekend heze twakinya na Royal Vision. Izo nkino zose mu nkino zibiri tumaze gukina dufise amanota 4, bikana neza ko ibintu biko biraza neza, n'uwundi niyagaruka inyuma y'inkino zine twamuhaye umva ko ashobora kuza abandaniza kwisemo iboneka. Rero inyuma yaho gato inyuma y'urukino twakinya na Royal naho nyene twarabonye ko hariho ibintu bitameze neza mu mugwi bivuye ku bantu bamwe bamwe. Muranabizi namwe iyo umwana mu rugo yakosheje arahanurwa, bavuga bati sinzi kirundi cyane ariko bavuga ko ngo agashambara gacafuye kamesurwa mu muryango, ariko mumenye ko kanize kitwa agashambara nuko kaba gashaje urakamesura kagere igihe kagatabuka. Iyo gatabutse rero n'abantu bacabimenya ati kumbe kagashambara katabutse. Nico natwe twabonye kubera ko kugira ngo dufate ingingo yo kwirukana umukinyi Nziza Gaël tumaze kumuhanura inshuro zirenga zine tubona umenga yavyumvise ariko akaguma akora ya makosa nyene. Hama turavuga tuti wewe turabona ko tutobandanya tubana, genda uronderera handi kugira ngo mu mugwi ibintu bibandanye bimeze neza. Mu misi heze nk'imisi ibiri heze harabaye ibintu byagerera cyo kumbuga ngo rukanamenye kese ko twebwe tutabiha agaciro cyane. Bavuga ko byo byaravuzwe n'ujya mu kinyi Nziza Gaël yuko ngo twamwirukanye tumuhoye ivyiyumviro barashikirije kuvyerekeye umumenyereza, twamenyesha ko atari byo kubera ko Gaël kuva tumwirukana nibyo ntituvuga ko tutaganiriye, twabanije tuganira ariko nta kintu cerekeye cyiyumviro na kimwe yigeze ashikiriza cerekeye umukoca ngo nico twaramuhoye. Nta mukinyi numwe gushikirisa kuva duhagaritse umumenyereza arigeragira ikintu ashikirije cerekeye umumenyereza, kubera ko murabizi mu ishure umwarimu bazanye umunyeshuri akiya kubona ko ariko aramwigisha ibyo akeneye, umunyeshuri siwe ahitamwo umwarimu aja kumwigisha. Rero nta mukinyi numwe nubu iyi saha yovuga ko hariho umukinyi twoba twaratoteje cyane twabwiye nabi yashikirije icyumviro cerekeye umumenyereza twahagaritse. Nimba naho ariko yiyumvira ko twamuhoye ibyo yarashikirije kiretse ko atavyo yigeze ashikiriza umumenyereza mu kumuhagarika twamuhoye umusaruro muke, byumvikana neza ko nawe yoba yafatanya n'uwo mumenyereza kugira ngo haboneke umusaruro muke. Nico cyo bari kindi cyaha kiyongereye kubyo twamuhoye. Nimba ari we yabivuze naco nyene mu nyuma mu gihe yo kwipfuza ngira kunguruza niko no bivuga kuja kugira reclamation, naco twashobora tugishira mu byo yagizwe kubera kurumva nimba ari we yivyivugiye neza na neza batamubesheye mbako naco nyene cyo kija mu byo yagirizwa. Hama ivyo twamwagirije mwage murabibona harimwo byinshi bigiye bitandukanye, kutitwara neza ari kumwe n'abandi bakinyi, gutoroka aho baraye bagiye gukina n'ubusuma. Aribwo bwa nyuma twabonye tuti iki ntitwo kihanganira kubera ko bavuga ngo hakubana n'umusuma babana n'umurozi, kubera ko umusuma nyene aragoye. Niho twaje tubona tuti tumaze guhanura kenshi ubu harageze ko duhana kugira ngo ibintu bijya habona. Hama hari abantu benshi bagiye baravuga bati ntitwari gushiramo imvu itumye tumuhagarika, ariko burya gukingira ikibaba gituma icaha kiguma gikorwa muri societe. Twe twabigize kurya kandi nta tegeko namwe
twarenze kubera ko muri reglement y'umugwi birimwo muri contrat y'umukinyi birimwo yuko faute grave faute lourde ari renvoi direct ntazo kwigora negocier kandi harimwo ko contrat ikiba résilier automatiquement contrat ikihagarara ubwo nyene igiyo faute lourde imaze kuba remarqué apana bimwe byo kuvuga ngo barambeshe aho twita faute lourde ikosa ryakozwe ku mugaragaro nyene abantu bose bakaribona rero iryo kosa ry'ubusuma ryarabaye abakinyi bose babona ndetse n'abajeje umutekano basanzwe baduherekeza babona n'abantu bamwe bari kuri stade runani barabibonye rero turavuga tuti ibi ntitwovyihanganira hama ico twomenyesha nuko nimba hari abantu bashaka ko boburanira uwo mukinyi cyangwa uwo mukinyi yumva ko yoburana nta kibazo na kimwe twe tuzomwitaba ahashobora kuburana aho ariko twe tubazi ko twisunze amategeko rero abantu bavuga ko tutari kumugushiramwe cyerekeye ubusuma niyo mpamvu twabishizemo kwashatse nejo bundi babone ko muri message uko zikosa rikomeye cyane rikishigwa ahabona sugambe tubigize twageze kwirukana umukinyi w'umunyezamu tumwagiriza uburozi twarabisize ahabona kubera ko muri message n'umugu utemera ibintu by'ibintazi kandi nawe yaravyemerera ico gihe twageze kwirukana umukinyi n'ubundi yagirizwa ubusuma nawe nyene yaravyemera navyo nyene twarabishize ahabona rero su wa mbere twovuga ko atari n'uwanyuma kubera ko nundi azokora ikosa tuzopfa dusigarana abakinyi bake ariko bameze neza bitwara neza hama muri rusange byari ivyo ariko twebwe muri message ngozi muri kazoza turafise ibintu tiko turakorera ko twifuza gukora vuba cyane nkuko twabivuze itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu nama ya bose twifuza ko mu mwaka uza cyane umugwi ibice hafi 80% ndetse binashoboka zo nka 95% umugwi uzoburimwo abakinyi bo hafi kuvuga abakinyi twara dukura kure na kure tugiye kubigabanya buke buke ni kuvuga abo dufitanye amakontra heze bagenda kugira ngo dukoresha abakinyi bo ngahe wacu mu Burundi benshi gusumba abanyamahanga benshi tugiye kandi kuraba kuntu two kubakira ku matuta ya message na cyane abana bakiri bato beno abanyesha ko n'ubu dufise abana bashika ku ndwi batanguye mu kwa 12 n'ubu baraca mu myimenyerezo ni kuvuga mwabo indwi turashobora kugenda tongeramo nabandi uko se zizogenderagera ku musozo kugira ngo mu mwaka uza tuzora ko dushobora kuba dufise n'abakinyi n'imiburi buri mwabo bana harimo nka batanu twasize muri equipe A hama abandi basigaye nabo cyo tubarondera abandi bana baguma bakorana mugabo nayo nyene bazoza turaterana nimba nk'indwi imwe bakoze mu bana gusa cyo dufatanye n'indwi baza no mu bakuze baraba kugira ngo baronke experience rero nivyo dufise muri kazoza ka vuba ka message ngozi cyane duhereye nko muri sezo y'umwaka utangura mwara nabibonye ko twagize amasezerano n'ishiramwe rishasha rije kunguruza ibintu bivana mu bihugu byo hanze Dubai no mu Bushinwa Tanzania Uganda mu Rwanda ndetse no muri Kongo twamenyesha ko mu masezerano twagiraniye na ryashira hamwe harimwo ko umugwi message ngozi mu gihe uzokoroka icicaro amasezerano azocahagarara direct rero niyo mpamvu twirinda ico tuma cyose dushobora gukoroka icicaro kugira ngo ntidutakaze uwo mufatanya bikorwa twaronse muri uno mwaka hama twatanguranye nawe muri phase retour mu kuvuga mu kwa mbere kuno mwaka 2025 dufite amasezerano y'imyaka 3 tuzoba turi kumwe ariko amasezerano neza zotangura muri sezo iza ni kuvuga mu guhera mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka